Jeri Twanduwimana Ezekiel je nyene yipope funèbre umuco twasize ngaha mu Magarama yo gufasha abantu bagize ikibazo bakabura ababo. Turashobora kubafasha ku masereke ngaha turayafise, turakora amashugwe, turakora amafoto, ifoto yo mw'ikadre, turakora ifoto ija kuri simitiri ikaro, turakora tugira tuntu bashira ku mifuko iyo umuntu yabuze umuntu wiyo. Nico muri make twaje gufasha ngaha muri kino gisagara mubona kiriko kiraguka, tukabona rero abakora ivyo bintu basanzwe ari bake, twaje rero kubatera impunga kugira dufashe muri uwo mugambi wo gufasha ku bantu baba bahuye n'ivyago bakabura ababo. No mu gihe umuntu yaburiye uwiwe i Bujumbura, turafise imodoka, turafise amasereke ngaha, turashobora kuza kumukura i Bujumbura mu bitaro vy'i Bujumbura, tumudugana ari ngaha i Gitega, ari mu Ruyigi, ari Mwaro, ari Karusi, bose turafise uburyo bwo gushobora gushikayo iyo serivisi tukayikora. Dukorera ngaha mu Magarama, ngaha ku makontinere ya Brasserie, ni imbere ya station Kobire iri ngaha mu Magarama. Uvuye i Bujumbura urenganye Paroisse Magarama ucubona aho dukorera. Ngo twifuza turafise telefone dukoresha 61 938 675 na leo dukoresha ngende tanguje 79 938 675. Si dufise abakozi bavyigiye babizi neza. Turafise na sonorisation ifasha iyo umuntu abuze wiwe kuri tombe, ntavuga urazi ko hajya ahantu hagoye kuvuga amajambo, turafise agasonorisation gafasha kugira avuze bukebuke abantu bakavyumva. Kandi ikintu gikuru catuzanye ni ugufasha kugira umuntu yabuze wiwe urazi ko atana buryo aba yateguye yategekanije kugira akoreshe uburyo buke bushoboka.